Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Bakunzi b'ikiganiro Nzimurura, turabaramukije amahoro y'Imana. Iki kiganiro mugitegurirwa kandi mugishikirizwa n'urunani rw'abarundi batahuye. Intumbero yacu niyo kurabira hamwe kubundi bwonagurwa dushimikiye cyane kuri kahise ku Burundi. Mu nyigisho zo mu ndwi iheze twarababwiye mu ncamake imwe mu vyerekeye ubuzima bw'abarundi imbere y'umuzo w'abakoroni ko bwari bahagaze ku miryango iyo nayo ikaba ariyo yagize Uburundi ku ngoma ya Ntare Rugamba. Ibikorwa by'abakoroni n'ingaruka zabyo nivyo tuzokwibanda ko duhereye ku nyigisho z'uyu munsi mu ntumbero yo kuzimurura umurundi wese yipfuza kumenya ukuri kuvyerekeye igihugu ciwe. Uyu munsi turashaka mu menya bimwe mu vyaranga abarundi imbere y'umuzo w'abakoroni. Kuvyerekeye Imana, abarundi bemera Imana imwe yitwa Imana bakizera ko ifise umuserukizi nawe akaba yitwa Kiranga. Ntiyari dayimoni canke umupfumo nkuko bamwe babifata, ivyo tuzobigaruka kikindi gihe. Bari basumvye yandi mahanga menshi yo mw'isi gutahura Imana kuko menshi muri yo yasenga ibigirwamana. Abarundi ntibigeze basenga canke ngo basabe ikigirwamana c'ikibazano canke ic'igicurano nkuko tubibona bikorwa mu bihugu nk'Ubuhindi n'ahandi. Imigenderanire y'abarundi yari myiza cane kuko yari ishingiye ku bintu bibiri bikomeye cane: Imana n'ubuntu. Uku kwemera Imana n'inyifato ishingiye ku buntu nivyo umuco w'abarundi wari ushingiyeko. Abarutse vuba iri jambo ubuntu bashobora kutaritahura. Ubuntu bugira buti ndiho kubera uriho canke ati ndiho kubwawe. Muri make ubuntu buvuga ngo umuntu agirwa n'uyundi. Ibi navyo bigaha agaciro mugenzi wawe nk'ako ufise. Iri ryungane rifise insiguro zibiri zinywana. Iya mbere igira iti kubera ndiho rema ikibazo cawe kirakemuka. Iya kabiri nayo ikagira iti kuhari ndahiriwe ntaco nkibaye canke ati kuhari ikibazo canje kirakemuka. Nta jambo woronka mu ndimi z'amahanga rihuye n'ubuntu bw'abasokuru. Ubuntu tuvuga hano si jambo grâce mu gifaransa, ariko ijambo humanité niryo ryegereye, yamara naryo nyene ntiryuzura ngo ringane n'ubuntu. Babajije Yesu ibwirizwa riruta yandi, muri kuko yabishuye yagize ati n'urukundo. Urukundo narwo arugaburamwo kabiri: ugukunda Imana no gukunda abantu. Mu mabwirizwa 10 Imana yahaye abantu, ane niyo yonyene arabana n'Imana, mu gihe atandatu asigaye arabana n'abantu. Mu kubahiriza yatandatu basokuruza bacu bagira ubuntu. Ubuntu bw'abasokuru naho butahindura igihugu paradizo, ariko bwaragabanya ingorane mu bantu. Kuvyerekeye uburongozi, abarundi bari bafise uburongozi n'itunganya gihugu vy'intangarugero ugereranije n'ayandi mahanga menshi yari ico gihe, ukuyemwo ibihugu bikeya vy'Iburaya na Aziya. Itunganya gihugu ry'u Burundi ryari rifise ubushobozi butatu isi igendera ku uyu munsi mu vy'uburongozi. Ubushobozi bwa mbere bwari ubushobozi bw'abiru canke abanyamabanga b'umwami, bwogeranwa n'inama nkenguzamateka n'ashinga amateka y'uwo munsi, pouvoir législatif. Ubushobozi bwa kabiri ni ubushobozi bujejwe iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro n'amategeko, pouvoir judiciaire, vyakorwa n'abashinga ntahe mu gucira imanza abanyagihugu. Ubushobozi bwa gatatu ni ubushobozi bujejwe gutunganiriza umunyagihugu, pouvoir exécutif, bwarimwo umwami, abaganwa n'abunganira abaganwa, no kuvuga abasushefu. Uyu munsi twavuga ko ari umukuru w'igihugu, abashikiranganji, baburamatari, ba musitanteri, abakuru b'amazone, abakuru b'imitumba n'uducimbiri. Ibikorwa vyari bigabuye mu burongozi. Abiru bari nk'ubwonko bw'igihugu kuko nibo baha umurongo igihugu, bakarinda amabanga y'igihugu, bagafasha umwami gushira mu ngiro ivy'igihugu kimwitezeko. Bakamugira inama, niho havuye wa mwibutsa ngo umwami agirwa n'abagabo. Ibikorwa vy'abiru vyari ntagereranywa, mbere twovuga ko umutima w'uburongozi n'iterambere ry'umuco n'imibanire no gukomera k'ubwami bw'u Burundi uruhara runini rwava ku biru. Akarorero, turazi ko Uburundi bwagize imizunguruko ine cycle y'ubwami bune bwisubiriza dynasty: Ntare, Mwezi, Mutaga, Mwambutsa. Abana ba Ntare uzoja ku ngoma yaca afata izina ry'ubwami Mwezi. Mu bana biwe uwatorewe kurongora agafata izina ry'ubwami Mutaga. Mu Bataga naho uzoja ku ngoma agaca afata izina rya Mwambutsa. Mu bana biwe nawe uzomukurira mu ngata akitwa Ntare. Umuzunguruko wa kabiri ukabura tanguye gutyo.
umwana azoba umwami yagenwa n'abiru bagendeye ku gihe babona ko ingoma ihari izotangira ngo umwami yatanze. Bamutegura akiri muto agategurirwa ibikorwa azokora amaze gushika ku ngoma. Ntare nk'uko igeze izina ry'ubwami ryitiranwa n'igikoko kiganza ibindi bikoko vyo mw'ishamba, yategurirwa urugamba mu nzira yo kwagura igihugu akigarurira ubundi bwami. Mwezi nawe nk'uko izina ryiwe ryarimwo ukwezi, yateguriwa kumurikira abarundi mu nyigisho zubaka mu muco muzima no mu mibanire y'abarundi. Mutaga nawe yategurirwa gukomeza no gutsimbataza ivyagezweko mu gihe Mwambutsa we yazaje gusubiza Uburundi mu bwami bwa Ntare. Ivyo ntibisigura ko umwami uyu canke uriya atashobora kugwana canke kwivuna yatewe, gusa yazazi icaje kwibandako ku ngoma yiwe. Uburongozi bw'Umwambutsa bwari ubw'akanya gato kuko bwafatwa nk'afata kibanza. Ni mu gihe c'abakoroni gusa tuzoronka Umwambutsa arenze imyaka 8. Umwami niwe yagena abagana bamufasha gutwara akabazeza nk'intara canke igice c'ahantu hakukira igihugu. Hariho abaganwa b'ubwoko bubiri, abaganwa bo mu nda y'ingoma, no kuvuga abana bava ku bavyeyi babaye abami canke bavukana n'ababaye abami. Hakaba n'abaganwa b'inkebe, abo nabo umwami yagomwa afatiye ku butore canke ubushobozi bwabo, akabazeza amabanga yo kurongora intara kanaka zo mu burongozi bwiwe. Abashinga ntaye bo baba bakwiye igihugu cose bakagira n'inzego. Urubanza runaniranye mu rwego rukuru rw'abashinga ntahe rwacibwa n'abiru. Umwami yari kizigenza muri vyose ariko akubahiriza urwego rwose mu mabanga yarwo, igihugu kikarushiriza gutera imbere. Iri tunganyagihugu basokuru bacu bari bafise kuva kera, iyi nyifato y'ubuntu hamwe n'ibindi bikorwa vy'intangarugero vyabaranga biri mu vyatumye intumwa za mbere z'abazungu zarungitswe gutata no kwiga ibirabana n'ikolonizwa ry'abanyafrika, batangara igihe bashika ku butaka bw'u Burundi n'u Rwanda. Bakavuga ahubwo ko ubu buhinga n'ubwenge bw'abasokuru burenze cyane kuba ubw'abanyafrika. Bamwe muri aba bazungu nka John Hanning Speke yari umwongereza, bakavuga ko basokuru bacu bahoze ari abazungu, ariko abandi bazungu nka Hans Meyer yari umudagi, bakavuga ko ahubwo basokuru bacu bari bene Hamu. Iki kibazo kiri mu vyishimikije mu konona ubuzima bw'abarundi kizodadanuka muri izi nyigisho. Ni ngaha ikiganiro cy'uyu munsi gigarukiye. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko murakurikirana ikiganiro Nzimurura. Mu kiganiro gikurikira tuzobabwira ibijanye n'iterambere ry'abarundi imbere y'umuzo w'abakoroni.